nivyo urukundo rutagira amahera si urukundo byose birajana dukundane n'amahera jemwe ariko ivyo bivuga abakobwa umungu nawe bavuga ati urukundo atakuryamana ngo si urukundo nuko abakobwa toreka kwihebura uwiwawe arahari gusa si twese twandikiwe yuko tuzoronka abagabo bama mahera oya je bama mahera kubwo kumfasha je ivyo bashaka navyo ndabaha kubera nebigenda gute abahungu barenga 10 bose wasomesha bagutemo inoti ariko bikarangira ubashitse icambere jewe ndagusavye umfashe ukamfasha tangiye kunsaba bijya bintu cyangweba urabona hajye umuntu ukunda ego si vyiza yuko wokwama umusaba amahera umuntu mufitaniranye vision nyene mukavuga ati tuzokubakana umuntu ukunda basi ego si vyiza yuko wokwama umusaba amahera impamvu rero dusohoka tukaja gucitingana tuba turondera babandi uvuga ati b'amavuta ukarondera ubundi uvuga ati uyu nawe ni wo gusohokana uyu nawe ni wo kuryoherwa ego uyu nawe ni tuvyumva gusa hari umungu ashobora kugusaba handi ego hama mukagenda mukabonana akashaka ibintu vya karese karesa ibiki kandi ariyambi gusa ibisanzwe nagira muri icara nk'umukobwa nyene nk'umukobwa wisoneye nagira ati muricara cyangwa umuhungu yisoneye muricara mukaganira mukicara neza nyene distance kanaka kuko nimuba mumenyeranye kwanza icambere hama mukaganira mumaze kuganira mugashika mu byo umuhungu agashika ku byo ashaka gushika bikagenda neza kandi rero n'ikindi kintu abakobwa biyaraje usanga umuhungu muhuriye muri Facebook akakuresha kaca umwemerera ngaho nyene nuzi yuko ari kimuga nuzi ko atamenya kandi monshira muri uwo mugwi wabo kuko imaraya n'umuntu aja kuri tere nyene akidandaza agahagarara karindira yuko ibishuga daddy biza ariko jewe rumva gusa ariyo n'izindi maraya zihamagara kuri telefone bakabasanga aho batuye me rero jewe sindi muri wa mugwi w'imaraya bivana n'ubuzima nyene ndiko ndacamo niyo mpamvu mfite bajya batipe kandi nabonyene barabona yuko nari mu migwi y'imaraya oya kuko jewe sinoga umubiri wanje nta gukunda Yes, abakunzi ba Kamo TV nk'ibisanzwe mwamaze kubona no munsi twamaze kuza imbere zanyu mamuzi ko abari ibintu bigiye ewana bitandukanye tuba tubazaniye ni nk'ibisanzwe nkuko mwamaze kuyibona murabona ko twabazaniye umukobwa mwiza umukobwa akeye umukobwa atagase nkuko mesha kunda kubivuga nkuko mwamaze kuyibona mwanza mutwandike muri commentaire mutubwire ko mwamanye umukobwa mutomboze n'izina ryiwe kwanza so reka tonde tumusabe kugira ngo banze idondore abakunzi ba Kamo TV kugira ngo mutuze kuyaga tuzinanye n'umukobwa mwiza nk'uyu twamaze kubazanira kazi. Okay, ndabaramukije abakunzi ba Kamo TV. Okay, mazina nitwa Dushime Christabella. Ndi Murundi kazi. Yeah. Abakunzi ba Kamo TV no muzi nibiza koro aza ko ari fire. Amaze kumva ati ni Christabella. Christabella mbe yo baba hehe? Christabella aba mu Kamenge. Quartier Twinyoni. Ego. 2e avenue. Kabisa adresse yose yamaze gutangwa. So nk'ibisanzwe sorry kwe twamaze kubyibagira atakomeza kuvuga ati uraberewe by the way. Merci. Ego. Murakoze cyane. Numvise umenga sinonengana ntabyi byari byandenze byanse ati sinonanga ntabikubwiye kweri. Urakoze. Ni kindi namwinza cyane gose. Merci. Ndabishimye. Zere kaje ambere basinda nabivuze kuri mwiza kugira ngo sima bisanga baradutanza. Uru wa mbere ubivuze. Akunzi ba Kamo TV nkuru bigene kaduhenda. Ya mwamaze kunyuma muri kumwe na Christabella kuri Kamo TV. Mbe Christabella yaba ari umuntu ki mu buzima busanzwe? Christabella mu buzima busanzwe n'umuntu akunda gusenga. Aririmba kundi Imana, kundi ijambo. Kandi n'umuntu akunda gukora. Ya. Utubwiye umuntu akunda Imana catukora no kuntu wimereye. Tatubona umenga ibintu bitandukanye.
nk'ubu nago narinze gombwira ati bana je kwenda umuntu bana muri weekend mba nibereye hariya anye ntavuze izina nenshi no ngo umuntu ukunda Imana oya nurakunda Imana nubwo woba ubirimwo me icyambere ni Imana kabisa umva n'ibindi ku ruhande birashobora birashobora mugabo tubanza kwanza gushira Imana imbere mu bintu byose guys murumva kumenga harimo ibintu tugozi ukuntu so tubana n'ikiganiro cyacu Christabel turashaka kumenya mbe mu buto bwiwe yaranzwe n'iki Christabel okay Christabel n'umuntu yavutse mu muryango kijijwe okay mu buto bwiwanje naranzwe n'ibintu byo matala ego Christabel ni umwana wa kane tuvukana turabana indwi dufise papa dufise mama kandi turabishimiye Imana ko bose bagihari okay Christabel kandi n'umuntu yakunda kwiga yarabikunda gushubushi ko bikira oya nuko mugabo twarahejeje kamama Yes ko tubamaze kumva ati n'umuntu yakunda kwiga twari tuzati yoba yarabihebye okay oyo twarahejeje niyo mpamvu uvuze ati Christabel n'umuntu yakunda kuyiga voilà byiza kandi festation kwanza merci so none Christabel mu buzima busanzwe ni gihe kimushimisha cyane gose Christabel mu buzima busanzwe ikintu kimushimisha cyane ni ibikorwa by'amaboko yiwe ikindi kintu kimushimisha cyane Christabel arakunda gusohoka kabisa arakunda gusohoka Christabel arakunda kuryoherwa ya Christabel n'umuntu nyene w'umuhappy turashaka kumenya mbega nizahe inzozi woba wifuza gushikako jewe inzozi mfise nifuza gushikako shaka gushika ahantu nzoba mfise ibintu jewe jenyene nikorera igituma nenda kwajije uko kenshi y'abakobwa baje ati niza inzozi ushaka gushikako ari umuntu akubwira ati ndashaka kuzogira umuntu azaranyita mama citse nkumva ati umuntu mamagaye mama we nawe urumva utandukanye n'abandi yego je ntandukanye n'abandi ivyo ni inyongera kuko sinoba mama ata mahera mfise shaka kuba mama ata capacité ata vyiyumviro canke vision izindi kuko ubu ikintu cyose n'amahera tamahera ufise na handi hano woshika nubwo woja ku mugabo atamahera ufise byose nifagusa aguma gufata nyene nk'umuntu asanzwe ni kwa kundi dusanga ingo nyinshi batumvikana ugaca usanga umugore yamategera yuko umugabo amuzanira abagabo bubu nabo baba bakeneye abakobwa bakora apana umukobwa aguma yicaritse amaboko hasi kabisa turumva uri muri babandi bavuga ati jewe sinyine uzandagurirwa ikintu cyose n'umugabo amavuta yiki ati genda shaka kubanza kurondera mbanze shika ahantu mbone yuko no bamfise akave wit na JPV kabisa habi by'umugabo bikaza mu nyuma umva tuzoteranye hagati be Christabel nimba atari banga uri mu rukundo yego gusa nyene ndi mu rukundo mugabo by'urukundo nta mwanya muremure ndabiha kubera ko ibintu by'urukundo kenshi udusanga tugwa mu bintu bimwe bitubabaza urabona ikintu ca mbere kibabaza mu rukundo iyo mwahebanye n'uwo mukundana ikintu ca mbere kibabaza abantu canke je kimbabaza umwanya wataye muri kumwe ico kintu nico chama kimbabaza sinzi kungena okubwira kuko jewe ndi umuntu iyo nayo umwanya ndababara gusomba rero jewe kuri jewe umwanya urambabaza cyane kuko hari ibintu mba nahevye ubusanga ni vy'amahera mbe kubera ko ndagukunda mwacanza tukabonana ubyo tugasohoka canke nkaza kukumviriza nkareka ibintu vy'amahera niyo mpamvu ibintu by'urukundo navyo mpa agaciro cyane tuvuge ko rega neza ko uwo muri kumwe mu rukundo ubunye uri kuramuhenda sindiko ndamuhenda kuko nawe nyene nasanze burya haga Imana iguha umuntu mu nawe nyene ibintu by'urukundo si vyarimo wapi si cyane canke uri muri babakobwa bacitingana
gucitinganya kumenga arimo agahazi. oya gusa nyene je nkunda umuntu umwe bishitse nyene urabona harya umuntu agenda arahura n'ibintu vyinshi hari igihe ukeneye nk'ikintu ubona yuko kiri très important kuri uwo mwanya niyo ugaca usanga umusavye baby wawe birabaye ukundi kuntu bigaca bisaba yuko urondera aho kana nyene uvuze niko tubanza dushaka udusigure uvuze ngo urashobora kumusaba amahera ugasanga birabaye ukundi kuntu aho kana niko dushaka ashaka kumusaba urabona harya umuntu ukunda si vyiza yuko wokwama umusaba amahera umuntu mufitaniranye vision nyene mukavuga ati tuzokubakana umuntu ukunda basi si vyiza yuko wokwama umusaba amahera impamvu rero dusohoka tukaja gucitinganya tuba turondera babandi uvuga ati b'amavuta ukarondera uwundi uvuga ati uyu nawe ni wo gusohokana uyu nawe ni wo kuryoherwa uyu nawe ni tuvyumva gusa ibintu mvumenga birakomeye cyane gose tugaruke gato ngaha utubwiye ati urafise umusheri ariko tubwiye ati mu gihe ufise umuntu mukundanye ushaka ko muzoshika kure biragoye ko baba bamusaba ibintu tuvuge ko nawe ubonye ushobora kuba ufise nka batanu hariya ku ruhande umwe agutamwa amavuta uwundi agutamwa ibi n'ibi batanu gusa ni bake abo ni bake abo ni bake abo ni bake from nk'abangahe twizere nk'abangahe ni banga ryanje sinobavuga none nk'ubu nimba sero waza kubona kino kiganiro ntaza gufuha oya niyo mfuha kubera ko azi yuko ni ibintu vyama bidushikira none yoba papa akaba mama arabizi yoba papa kandi akaba mama foke turondera nyene watubwiye neza ko ufise abavyeyi bakwiye urafise papa na mama urafise na sheri wawe kuti wongera kuja kurondera abandi ku ruhande baza gutama amavuta utotumubwira abavyeyi babagutama urabona aho tugeze umuvyeyi urashaka kumusaba ikintu bivanye rero n'imyaka ufise ubu basigaye batubwira ati urakuze uraciye ubwenge genda wironderere nka jewe natanguye kwironderera mfise ndi muri 4e primaire niyo natanguye ibintu vyo gutambika irundi kuva 4e primaire gushika ubu sinzi munzu ya papa sinzi munzu ya mama umva ni ibintu nabaye mwe kuva kera narirondereye nkiri muto nakuriye mu matalent niyo yama amfasha mu kwambara kunyenesa unatagaza by the way from none uratubwiye ati nakuva ukiri muto watangiye kwironderera kera na kera ariko tugarutse inyuma gato watubwiye ati urafise abantu ku ruhande bagutamwa imifungo eske nyuma yo gutamwa imifungo abo bantu dusanzwe tuzi neza ko umuhungu ndashobora kuba guhereza 100 ngo byijane mbe nawe niko byo bimeze je nyene birijana erega ikintu cyose n'ubwenge kandi mu kugusaba vraiment sino gusaba nk'umuntu adakishije ndagusanga nk'umuntu akijije nkakubwira je ndafise ingorane nyene imeze ukuntu fo kumfasha je ndabigenza muri ubwo buryo apana burya buryo bw'abandi ngo mwandagu donadon no sanze tubona abakobwa benshi iwabo baba bafise amahera kandi bimeze neza akaba afise n'umusheri ashobora kuba tuvuga ati ahagaze neza ku mifungo ako tugasanga uwo mukobwa ku ngeso ziwe naho umukobwa mwanya n'umwanya guma wumva asega amahera abahungu mbebye nivyo biva kuki bijya novuga yuko ari abaswahili nibo bavuga ngo tama kuko jewe sino mfise abavyeyi bifise kandi nkaba nzi yuko papa aramfasha mama akamfasha hama nkaca ngenda kandi kurondera uwundi amfasha burya n'ubukunzi bw'inda mu kirundi ciza nonewe ubu tuvuge ko uwe musheri wawe nica ikintu wumva umaze kumusaba kikamugoye basi wumva ushaka kumusaba cakugoye kuba wamusaba sheri wawe ikintu cangoye ikintu n'ubu wumva kikugora kuba wese abasheri wawe cyo kintu rero kirakomeye burya gikomeye gute cyo kintu kirakomeye gute nico dushaka kumenya uramukunda kandi mushaka gushika kure dushaka kumenya ico kintu donc ikintu rero ico kintu
oya bakunzi nimumbabarire cyane cyane basi duhindure ikibazo dusanzwe tubona abantu benshi bavuga ati kino gihe nta rukundo rugihari wowe bawemera ko ari urukundo gukuri jewe kuri jewe ego ndabyemera byakweri yuko ari urukundo gukuri ego abantu bagakundana ata kumusaba amahera ata kiniki bien bagakundana kandi bagashika mu byo bifuza gushika ariko risanzwe tubona abandi bavuga ati urukundo rutagira amahera ubwo si urukundo ego nivyo urukundo rutagira amahera si urukundo byose birajana dukundane n'amahera jemwe ariko ibyo bivuga abakobwa umuhungu nawe bavuga ati urukundo atakuryamana ngo si urukundo oya ivyo rero ivyo je navyo nokora kuko ayo mahera nyene donc hari igihe ushobora kumusaba umukunzi wanje amahera me ugaca usanga ayo mahera n'indi projet ya surprise ngomba gukora me nkaza kubimumenyesha mu nyuma nkamubwira ati burya rero arya amahera nagusabye burya nayakoresheje ibi ega n'umuhungu arashobora kuvuga ati je kuba nagusabye turyamanye ne nashaka kumenya ati eske umukobwa bankunda by'ukuri ego hariyo abahungu bameze uko narabiciyemwo hariyo abahungu bameze uko me ico novuga jewe umuntu murashobora no kuryamana me urukundo rugahera kandi murashobora kuryamana urukundo rukabandanya ni nkuko n'umukobwa arashobora gusaba umuhungu amahera urukundo rugahera ni nkuko ashobora kandi kumusaba amahera urukundo rukabandanya ivyo ni ibintu abantu nyene bitwaza abashaka nyene kugira umuhemu ariko nyene ibyo binakomeza n'urukundo nkuko benshi akunda kubivuga kuri bamwe hari abo kubera ko hari abahungu benshi ubusanga bamaze kuryamana n'abakobwa benshi hari abo gusa novuga yuko ari nuze hari abahungu hari umugwi w'abahungu iyo baryamanye n'abakobwa basabibona yuko ari simple bitamwongereza n'ikindi kintu hariho n'abandi bahungu iyo aryamanye n'umukobwa yumva yuko sentiment nyene zonge urukundo gongerekanye nyene ukundi kuntu ibintu vyuko umva ni migwi ibiri hari uwo mushobora kuryamana donc akakubwira kujya nyene je shaka ndabe yuko nkunda ibiki mbere bimubwire n'ikindi kintu ugatsanga nejo agiye kuryamana n'uwundi yiga ejo ibintu vyuko mbere uwundi mushobora kuryamana nyene urukundo rukongera kandi ukabibona yuko uyu muntu burya bijya bintu byatumye urukundo kongereka watubwiye neza ko nawe ibyo bintu wigeze kuba wobicamo mbega we wabisimbutse gute wabirenganye gute abana ko aradukurikirana ubu abakobwa bagenzi bawe nabo bobyifatamo gute je ukuntu nabirenganye ibyo bintu jewe kuri jewe umuhungu iyo ndamusavye amamahera jewe uko ndabifata ni nko kumfasha kuko umuntu nashobora kwikwiza muri byose mba ndabifata yuko agomba kumfasha hama ashaka kubicisha muri ya nzira nyene yo kunsaba yuko tworyamana kuko hari umuntu ashaka kuguha me akaca ashaka yuko nawe ugira iki umuha ni navyo vyiza oya umuntu urashobora kumufasha kubera ko nuzi imbere yuko azobiki ukamufasha kandi umenye yuko imbuto yose uteragiye imbuto sinzi ko nahoye ikintu cyose uteragiye nico uzokwimbura tubandanye gatoya muri kino gihe turimo two turabona abakobwa benshi bariko baragenda bamera sinzi iyo mvuze kwirara ko gitahura kwirara basi kwihebura niko nobivuga ngo abakobwa ni benshi paraporo y'abahungu bigatuma abakobwa benshi bamwe bariko bagenda bitwara ugutandukanye mbega ibyo byo urabivuga ko iki wewe jewe ko ico nabivuga ko ariko tubiravye n'ivyo abakobwa ni benshi cyane ariko abahungu ni bake jewe rero sinibuka umunsi kwanza imbere yo kwishura twariko turaganira na mama wanje nyene ndiko ndamubwira kuri ico kibazo arambwira yuko
nivyo abakobwa ni benshi gusumba abahungu burya rero ndamubwira ati ma hari igihe rero uzosanga abakobwa turongoye abahungu rero vyiza nuko torongorwa n'ingoga donc twari mu nkuru gusa je ico nobivuga ko nukuri sha Imana idufashe kweri kuko ico kintu je mbona ivyo biyo bizogera byaramaze kugera niko ndavyibaza sinibaza kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo mu gihe c'iherezo hazoza abakobwa umenga indwi batse ku mugabo umwe kugira ngo ego nivyo gusa nyene tubirindire kuko igihe c'iherezo ni ikinyene nta kindi gihe turindiriye ngo kizoza c'iherezo ko ivyo ivyanditswe muri Bible vyose ubu biriko biraba turiko turabibona rero je ico nobivugako nuko abakobwa toreka kwihebura uwiwawe arahari gusa si twese twandikiwe yuko tuzoronka abagabo akantu kumwe karakomeye nuko twogira ukwizera tukizera yuko Imana ari ishoboye vyose ni nkuko hariyo bamwe bazovyara hariyo n'abandi batazovyara ni nkuko hariyo abavyaye n'abandi batararonka abana umuntu wese arafise ivyo yagize iki yandikiwe gusa nitwihebure pipo gusa yo maze tubwira ko wahari bamaze kutubwira ko iwawe ahari jewe iwanje arahari vraiment kandi ni bogare mwiza muremure ndamukunda arankunda nicaye ikintu nijyahe kosa wakoze mu rukundo wumva ucicuza n'ubu ikosa nakoze mu rukundo numva kwicuza narabeshe wabeshe iki narabeshe yuko umukunzi wanje ndamukunda ari umwe ariko kumbe nifitiye abandi nyene batipe pembeni ego niryo kosa nicuza mugabo nanje bivana n'ubuzima ndiko ndacamwe gusa urabyishimiye kuba wifitiye ibindi biniga bigutamo ndabyishimiye cyane gusa nyene yatari ubuzima ndabyishimiye cyane nuko hari ibindi bintu bituba ko tukavuga ati reka gusa Imana yikorere kuko natwe tuvyisangamwe vyabaye yanciye ngira akabazo gatoya ngaho nyene dusanzwe tubona kenshi canke tuzi umukobwa nk'ubu dufate abafise nk'uko bitubwiye wewe turafise shira ariko arafise n'ibindi bibesto nka 20 ku ruhande ivyo kenshi dusanzwe tubizi nk'abantu babita ati ni maraya mbewe niko twogushira muri uwo mugwi wabo canke oya ni monshira muri uwo mugwi wabo kuko imaraya n'umuntu aja kuri tere nyine akidandaza agahagarara karindira yuko ibishuga dadi biza ariko jewe rumva gusa ariyo n'izindi maraya zihamagara kuri telefone bakabasanga aho batuye me rero jewe sindi muri wa mugwi w'imaraya bivana n'ubuzima nyene ndiko ndacamo niyo mpamvu mfite bajya batipe kandi nabonyene barabona yuko nari mu migwi y'imaraya kuko jewe sinoga umubiri wanje ntagukunda umva ubikora kubera ko usanzwe bakunda bavuga ati bampa amahera nanje nkaba ivyo babashaka bampa amahera oya je bampa amahera kubwo kumfasha je ivyo bashaka navyo ndabaha kubera ikintu cyose n'ubwenge kandi ikintu cyose bivana n'ukungena ugisavye nebigenda gute abahungu barenga 10 bose basomesha bagutemo inote ariko bikarangira ubacitse icambere jewe ndagusavye umfashe ukamfasha tangiye kunsaba bijya bintu cankweba ego komeza kandi no gukwepa si ugukwepa ko wakundi wigumura ngo rero je ndaguhevye kubera ibiga no ubikoresha ubwenge ari akantu wari utubwiye ngo ngiye batangiye gusaba bijya bintu
Bevyo bintu nibiki anako aradukurikirana catangura kuvuga ati ibintu ariko aravuga nibiki oya barabizi abo bamaze kuvyumva ni systeme ni ki systeme ego okay mu majambo make rapport sexuel ko bikomeye cyane gose none birakomeye burya ubuzima ni atari bonye umuntu avyutse mu gitondo agenda agaruka no gushimira Imana kuko ariyo ibintu byinshi acamwo abadashaka kuvuga nyene yatari twegereza ku musozo w'ikiganiro cacu nshaka kubaza nicaye ikintu gituma wizera umuntu ikintu ca mbere gituma je nizera umuntu ntakibaho ntiwigera wizera umuntu oya just nigera nizera umuntu kuko abantu bose nabonye yuko bose nico kimwe nabo twizeye bose ubu nitukibizera kandi bivanye n'ivyo badukoreye jewe sinkikizera n'umuntu n'umusheri wanje je sindamwizera sindamwizera n'umwana w'umuntu ashobora kubesha ashaka kumbwira ati sheri nuku mfise imodoka mfise ibiki atavyo ndabona nka Toma ndavyibonera sur terrain shaka kuvyizera ego ndamwemera nkavuga ati ego kugira gusa nabone yuko tumva bikomeye cyane gose ikibazo ca nyuma ndashaka kubaza ni cyahe ikintu ukundira abahungu nkundira abahungu ego ikibazo naco utahuye ikintu urashobora kuvuga ati je iki kintu ndagikunda kubera impamvu ndakwaje ati ni cyahe ikintu ukundira abahungu donc ikintu je nkundira abahungu nuko umuhungu amaze kwinjira mu rukundo la majorité benshi usanga bari seriously ego gusa nyene na cyane cyane ku bahungu nyene bifise kuko kenshi abahungu bifise baba bafise umukobwa gusa ikindi kintu nobwira abakobwa nuko umuhungu yifise aza kuronde abafise umukobwa wundi bakundanye ugatusanga afise dufate basafise nka batanu muri bajya batanu abafise uwo yahisemwo niyo mpamvu nobwira abakobwa ati iyo umuhungu mutanguye gukundana ubwa mbere handevu ya mbere ukaca ubona atanguye ibintu byo kugukorako atanguye ibintu byo mwicare muri kumwe ibintu by'uko umenye yuko uyo agushaka ko ibindi bintu afise uwundi yahisemwo kuko ivyo tumaze kubibona kenshi ukaca usanga umuntu handevu ya mbere murabonanye atanga ibintu byo ngo bizu ibiki langue ibiki oya kugukorako oya ivyo bintu vraiment jewe kuri jewe nka Krista je cambona yuko uwo muntu ariko tubona imenga ibintu nk'ivyo ku muntu bukundana ibintu bisanzwe ariko biba bisanzwe mu gihe mumaze kumenyerana mufise video kanaka umuhungu yamaze kumenya iwanyu bamuzi kuko nawo wogwa mu ngorane umva baba bazi tuzomutorera kwa kanaka ariko kenshi abahungu twizerera mu bikorwa mu gihe rero abashatse kumukora ibintu nk'ibyo gacume ngutangiye kumukwepa aho umenga nawe ntashobora kuba yo kwizera urabona hajya kugira umukobwa kwizere biva ku muhungu kuko umuhungu ni wewe utwara umukobwa wawe cyangwa umusheri wawe umukobwa ntushobora kwirongora ngo donc basi umukobwa umuhungu niwe atwara umukobwa muri direction we umuhungu ashaka urumva jewe nshaka yuko umukobwa wanje amera ukuntu ndi umuhungu nshaka yuko umukobwa wanje amera nije ndamutwara si umukobwa ntwara rero kugira rero ndakwizere biva ku muhungu kugira jewe umukobwa nizera umuhungu biva ku muhungu umaze kunyereka yuko ibintu byawe byose ari escrow sindakwizera mais ujuri seriously ukanyereka ati nuku kandi sur terrain kandi jewe nuku ntegezo kwizera ariko mu kuba gusavye bizu nico bisigura ko abatari seri oya nsavye bizu
nibisigura yuko yuko atari serieux gusa nyene hajya ujya musi wa mbere rencontre y'umukobwa n'umuhungu ujya musi wa mbere n'umenya yuko uyu muhungu ari serieux yuko ari serieux cyangwa ko atari serieux. None ucubibona gute uwo musi wa mbere ucubibona gute umuhungu ari serieux? Comportement ziwe wakwereka hari umuhungu ashobora kugusaba rendez-vous yego hama mukagenda mukabonana akashaka ibintu bya karese karesa ibiki kandi ari yambi gusa ibisanzwe nagira muri icara nk'umukobwa nyine nk'umukobwa wisoneye nagira ati muricara cyangwa umuhungu yisoneye muricara mukaganira mukicara neza nyine distance kanaka kuko nimuba mumenyeranye kwanza cyane hama mukaganira mumaze kuganira mugashika mu byo umuhungu agashika ku byo ashaka gushika bikagenda neza. Kandi rero n'ikindi kintu abakobwa biyaraje usanga umuhungu muhuriye muri Facebook akakuresha kaca umwemerera ngaho nyene nuzi yuko ari kimuga nuzi ko atamenya ivyo bintu nukuri je birambabaza nukuri bakobwa twikebuke vraiment abakobwa mukunda gutandukanya arashobora kubona kuri Facebook amukundira amafoto uko abameze akumva yomukunda tu oya vraiment ivyo ni vy'umukobwa atisoneye kandi pardon vraiment ndabivuga uko kandi ikindi naco na muhungu rencontre ya mbere ashobora kuguhamagara akaguhamagara iwiwe no naguhamagara ahantu hameze neza mwicare muyage unywe n'akaji kajya kaji uvuga kumbuye rero ega umungu kwa yo gutumira muhiriwe kugira muje kuyagira sibisigura ko uwo muhungu aba ari mico mibi canke atari serious oya gusa mu mico y'ikirundi vraiment na kera kwanza kera ho ni we bakubwira ati umuhungu azogutwara nuwa kanaka nawe umukobwa uzotwara nuwa kanaka rero ivyo bintu gusa byaraheze ubu turi muri turi mu yindi generation nshasha muga ni generation il faut que umuhungu aguhamagaye musohoke nivyo vyiza kuko biba biboneka abaguhaye kwanza cyambere abaguhaye agaciro gusohoka mugasohoka ahantu quelque part ahantu hameze neza hatuje nyene ahantu n'umuntu ababonye avuga ati barya abantu vraiment ego apana ibintu byo mu nzu ngo kubera ari muri Facebook ego ndakwemereye nawe ahungu icyo no babwira umukobwa azokwemerera muri Facebook akavuga ati ego ndagukunda iyo ni profit ashaka profit ko bitoroshe none hari ikintu waruvuze ati iyo umuhungu agusabye rencontre musohoke muje ahantu ariko abahungu nabo hari umugabo avuga ati je gutwara umukobwa ahantu hanaha nkamucuma itaragu ya mbere akakubitsa n'ikiyeri shaka kuvuga je ibintu bishobora kwijana uko irifo yuko tuvuye ngaha duca handi hantu kereke paro kugira ngo shobore kugarura agafungo kanira takaje ujya rero nabagukunda oya gute ujya aba yakwifujije hariyo gukunda umuntu no kumwifuza umuntu arashaka urabona kumeze nyene ngaha yego hari ushaka kunkurikirana akanyifuza akabizana mu rukundo mekumbe yaranyifujije ariko rusane tuzi neza ko urukundo rutagira ibikorwa gusa urukundo naho nyene kandi urukundo rutagira ibikorwa si urukundo mugabo apana ibikorwa byo kuryamana erega nivyo nyene apana ibikorwa byo kuryamana urukundo rutagira ibikorwa si urukundo gute inge ndabikubwire yego icyambere je dukundanye utegerezwa kumfasha nubwo woza mfise ndi Bill Gates utegerezwa kuma kajya gahumbi nkakabona yuko wamfashije nanje negerezwa kugukunda nkakubaha ivyo vyose kwanza nibikorwa kuko abakobwa ubu benshi usanga ibintu byo kubaha byaraheze urumva negerezwa kugukunda jewe nk'umukobwa negerezwa kugukunda nkagufasha erega kandi gufasha umuhungu nibisigura ngo mbakanda mu amahera canke na ngumubiri wiwanje no umuhungu arashaka kuza kumbwira nka projet atamahera mfise mbe ivyiyumviro vyiwanje bikamufasha muri ya projet afise ya nuko bimeze nashaka kubaza ese kantu hari mu rukundo ariko akaba bakunda guma bikorera tujya tuntu twabo hari ico bashinja
abantu bari mu rukundo bakora bijya bintu bijya bintu bavuga ati ibintu tutabikoze nta rukundo tuba turimo. Sha jewe n'ukuri icyo nababwira gusa nuko babikora afise vision nyene yo kumutwara. Oya naco novuga kuri ivyo me gusa naje vyondyohera mutwaye bagatwarana kuko birababaje gutanga umubiri wawe wose umuhungu akawumenyera mukaguma mubikora ibiki hama bigaherera mu nduru canke bigahera uko nyene atana kimwe mushitseko birababaje cane kabisa. Ego n'umwanya wawe umva ivyo vyose birababaje. Twakoze ikiganiro kirekire cyane gose katwizeze abakunzi ba Kamo TV ko tuzogarukana wundi munsi sore kubandanya kino kiganiro ko twamaze kubona ko cabaye kirekire. Akajambo kamwe canke tubiri orangiriza kugira ngo tutangize ikiganiro cacu. Hama akajambo je norangiriza ko ni nko guhanura abakobwa. Donc ni twicaze ni mbenda bivuge gute kugira babanahure. Ico no bahanura nuko umukobwa urondere. Umukobwa arondera. Kuko hajya wifitiye akanoti kiwawe n'abahungu bagukurikira n'abahungu baba bafise ijambo. Kandi abahungu biyubashe. Kuko je sinshobora kukurondera wewe mbona yuko ufise ibi uri umukobwa shaka kuza ndumuhungu je shaka kuza kurondera wewe mbona yuko atakintu mfise mbona yuko ufise ikintu. Ego nubwo bamwe byama bishika gusa je ndazi yuko kugira ronko uwo mukobwa arakombata kabisa. Rero ico novuga abakobwa nuko tokwiyubaha kandi umubiri wacu sibikinisho kiri umuhungu wese tuzokundana ngo mbaka turyamane canke oya. Ifoke twiyubaha tugafata ingingo tukagira ivyumviro vy'abantu nyene bashaka kubona kazoza kabo kameze neza. Burya biraryoshe umuhungu azanye nawe ukazana mugara biraryoshe kandi cyane. Nuko tokwiyubaha tukagira ivyumviro vya kure vision za kure. Ego urukundo ni ibintu Imana yashize mu isi. Ego ndavyemeye mugabo nuko urukundo twokundana togira urukundo rufise limite gute? Urukundo rufise limite. Icambere jewe nka jewe urashaka kunterefona uri umukunzi wanje kandi ndagukunda dukundana. Ukanterefona nk'uno munsi nkaza muri rendezvous sheri ndagukumbuye shaka kukubona nkaza tukabonana. Ejo kandi sheri ndagukumbuye shaka kukubona nka jewe urukundo nkundanye nuko sheri ambwiye ati ngo sheri ndagukumbuye shaka yuko tubonana. Ego uwo munsi ndaza umenye yuko inyuma yiyo rencontre tuba twagize mbaka ukwezi kose guheze no cangaruka kandi tukabonana. Donc tuguma tuyaga muri phone je komeze tuguma tuyaga muri phone kujya nyene sheri umeze gute meze neza kandi nkakwitwararika muri phone bikagenda uko. Ivyo vyose ndabikora kubera iki? Kubera ko nevite ca kintu. Ego none uvuze ko nimba mubonanye no munsi muca mwiha ikiringo cy'ukwezi kose uribaza neza ko nimba uwo mukunzi wawe yashatse kuba yobigukorera bijya bintu muri ico kiringo muhana kato bikora uwo munsi nyene. Ego donc sinashatse kuvuga kuri ivyo. Ego arashobora kubinkorera muri kijya gihe mugabo je ko yakonfise decision yiwanje kandi ndukundana ndamubwira nkamubwira ati jewe n'ukuri umva ndamuteguza hakiri kare nkamubwira ati jewe n'ukuri ntabyo dushobora gukora. Ko bigoye none. Biragoye kandi birakomeye burya ni hatari umubiri ni hatari. Niyo mpamvu jewe kuri bajya abantu bama batwarinda bakavyara canke bajya abantu bama jewe vraiment hamwe ndavuga ati ni hamwe gusa ari ubuntu bw'Imana gukora mariage si ibintu vya bose ubuntu bw'Imana gusa jewe biga iyaba bikunda iyaba ari ibintu umuntu avuga ati jewe je nzokora mariage je mba narayikoze kuva kera. None haburi kugira ngo uyikore ubu n'ubuntu Imana umva mariage n'ubuntu kandi n'umugisha ni haragera yuko Imana nyene
inshira kanzo nyene kugira ndayikore. Ariko tubwiye neza ko wavyifuje kuva kera. Kubera utabisaba Imana kugira ngo igufashishirize. Ndabisaba minsi yose ngayisaba Imana nyene kugira kubera umubiri uragoye. Umubiri uragoye vraiment kandi ndabitahura. Ya no ku bantu bama batwara mada si kuvuga yuko bama babishaka babyisangamwo. Ya yo mpamvu sinovuga nabi kandi bambabarire kabisa. Bambabarire vraiment. Ya reka tugushimira cyane gose twakoranye neza twizera neza ko nitagutumira ubutaha uzokunya ko twitaba ngaha. Ya nzogaruka nimugira ikibazo. Ya urakoze cyane gose kadushimire n'abakunzi ba Kamo TV mwe mwabanye nacu kuva mu ntango z'ikiganiro gushika turinze duheza kino kiganiro turakeneye commentaire zanyu. Eske umukobwa ibintu yavuze byo bari ibyo canke n'ububeshi? Commentaire zanyu turazikeneye kugira ngo tuze dusubira mu kiganiro gikurikira. Twabanye commentaire neza tuzokorera ikiganiro gikurikira muri commentaire nzo mwadushikirije tubabwira ati bye bye nawe utamu kiganiro gikurikira.